Ladies and gentlemen, tugiye kwakira umukomedie avuka mu ntara nziza ya Gitega. Yitwa gute? Ndavuga Kim Kiwi, uravuga lo comedy. Sivyo none? Kim Kiwi. Abakunzi ba Kim Kiwi, let's do that. Abakunzi ba Kim Kiwi. Amashime cyane amashime. Oya mayo mashina kwiyumviriza. Umviriza. Asamatoroshi tumwakire. Asamatoroshi. Amatoro rimwe, abiri ngaha. Let's go. 3, 5, 11. Amatoroshi cyana. Amatoroshi 2,000 ku bantu 10 bonyene. Amashime cyane twakire. Kimbo! Merci. Monsieur, uraberewe cyane gose. Mwami Yesu agwizagire. Mumeze neza. Mahinduka sigazi kwakira wa comedian. Bashaka kumukomera amashika man. Yes. Namanda wasawaga service gato isivyo. Bantumiye mu Rwanda gukina Rwanda sivyo. Bandida. Urabona les jaloux vont m'écrire. Abafise nimero mu ex wanje mumwandikira ati ntibikiri byabindi. Urabona. Shakare mu mfize kano kantu nzotangurira ko mu Rwanda sivyo? Giye. Jimego namurishi. Era ngoma ndamukumvirize neza. Mwumva kameze neza. Shanagahera. Umukomedi w'umurundi akinye neza mu Rwanda, icubahiro mu Burundi, icubahiro kuri Bujana ikomedi bashaka gukomera amashi. Salamu alaikum. Zimya mu Rwanda nta salamu alaikum bazomvugiriza wakamarama. Urazane bya salamu alaikum ku munyakatolika. Ufite nzofisa gatera imbere gutya. N'amazi y'amanyarwanda sibyo? Hamanchije kuboko ku mafunga. Chegira kanga. Ngo bashaka ko nzokongera ko gatoyi sinzi ko murayibona iyo umukomedi yishaye gutya cyerekana ko ari umuntu yiyemera sauf que nada korofye umeze neza ndashobora gutangura akabora mu nzoga hereko kameze neza kuko mugabo avuga kuvuga ibya Bobeti ari hehe Imana igwezagire cyane ariko ngihaye image abana biwe Murabona abana biwe azobwira ibya Bobeti ndiko ndabazi azobwira abana Viane Ingo Tade Ingo Mara ndabasavye Beti reka kwiga Beti agapira ugenda ugatahanye gura kadege Mani bashire Yes, ndashaka rero dutangure umuntu afasha gusoma azi gusoma neza dutangure gushaye ayo mahera ntuyame ego shaba yahema shiba mumfasha mashira gabura mu Yes, umuntu afasha gusoma kamera umuntu azi gusoma neza ikirundi azafashe gusoma kandi no munsi ndamuha amahera ya déplacement
acambwira iyo ndayakura. Ego ni serie vraiment. Una munsi wana ukomera amashi madamu munyemunyi. Yes. Oui, microphone. Agira abanza mpe ishicumi. Merci. Ego. Tabana hari ibintu umuntu ashyira ukabona ko umengo yakuze afise ibibazo mu buzima. Hari ibintu mwibuka yakinye ngaha aye ngo ngurumva ngo bicabira kandi abarundi rero n'amasutwa. Bijya bintu mu bintu byose kine bitwengeje ntimwatwenga. Muko umunsi akina ngo zasesetse ngaha aye ngo izorya maratwenze mu rugo. Umutwe ni sawa. Umutwe oya si sawa. Okay, reka tugitoresha umwanya we usomere sivyo? Urasoma ijambo rimwe hama nanje ndaza kugerageza kuri iki. Turashaka kumukomera washikomera araberewe. Yes. Okay, tugeze utangure rero agira some ijambo rya mbere amajeni ndaza kugerageza kuri iki. Yes. Ijambo rya mbere ni kiriku. Kiriku. Turashaka kumera amashikiriku kama. Naraenda ruta nabi cyane gose. Naraenda ruta indoto mbi nifuriza ku muntu wese wari ngaha. Naraenda ruta kiriku ari muri ya modoka yiwe ageze imbere gutya aca lift umubikira bageze imbere baca bagira accident baca barapfa. Nabandi babwire nimba ukaga moyo nabandi bakumenyesha nimba uzi kuzoja mu ijuru dokuverisha kuzoja kiriku bagize accident no mubikira barukiye mu kuzimu. Umubikira murabizi mu buzima busanzwe ashitse ahantu avuga ati tugire Kristo nyakubahwa murongoye paruwase Ruvyagira namwe murongoye ino sakirisisiya tugire Kristo. Umubikira arapfuye agiye hehe mu kuzimu. Mu kuzimu nta Kristo ariyo. Barabakangura na kiriku umubikira cikangura nkuku abona abadayimoni mufate ko bona abadayimoni mwere sibyo? Oya nivyo dufashe nta madayimoni ahari sabo basimbura abazimu none neko turi mu kuzimu naco muhindura amushe mufata yuko umufotographe ni satani ariko afata ubwoko bwayo amashimeshi kwa satani kandi satani yambaye ibintu vyirabura nta ni kwafagira nakumana kubwira satani akiva mu ijoro igihano ca mbere bamuhaye baramumoye umushatsi. Raba rero masere arikanguye wewe ntazi vyarimo azi ko aruhukira hehe mwijuru sauf que avyukiye mu kuzimu. Murazi ngene masere avuga yarikanguye nkuko mu kuzimu hajya amadayimoni tugire Kristo. Amadayimoni yararabanye gute murabanye tugire Kristo mu kuzimu. Tugire Kristo mu kuzimu ndagahora bo turakwishe. Masere baramubaza ni sawa Kristo mu kuzimu hindura hari Kristo ugire satani acha kariko sora hada hagira kikosore kateye gapfa direct agira. Sasa ikintu masere atazi abadayimoni baraje gutya vyuka mu kuzimu ntibapfa vyuka mu kuzimu ntibapfa upfuye uba uravye acha aravyuka masere haca haza umudayimoni nibaza ko yari umwe muri bajya haye yari umudayimoni akora ibyapujana igikomedi mu kuzimu nibo yakira gaca karaza akadayimoni bafuse intambuko yabo rero bayita dukwega n'ibirato uzuragira guye era karaza kwa masere tubaza Imana iki mu kibikira bamwe mu vinyu bamwe isongo banywa kinju gaca karinamura tugire Kristo. Urasubiriye Kristo barakabaza ufatike nashaka agafana gakanye mu kuzimu nta fana iriyo. Dayimoni yaraje amubwira ati oya ufata amaraso ashushe cyangwa uri kuzana ivyo mafana. Masero gonyene asubira kwikubita hasi yikuse hasi acagwa kuri kiriku. Kiriku muramuzi avyuka ari artiste yaravyutse nkuko ndakubaza ibrage ni batwara yandikanye
This is Buja Ega Night no kumene Comedy. muno kwegera nko muri kamera bacha bumva aha nihe cyo gusina biteguye umukomera amashita mu mesi y'umukobwa Kiriku aravyuse aha nihe Kiriku abona hariya aye ivyuma birapanze we yagira ngo ni concert asaba mikrofone amuzanira ukuboko k'umuntu yapfuye baramuha bajambo yatanguyeko ibyo kuvugira muri mikrofone z'amaboko sindimwo ariko ibintu byo kuririmba live aho ndi Babylon pushing wagwan amashimeshi birikire kumuranga barabana ya uyu munsi ni special wa muntu ariko arasoma rimwe ndi hano mwenye merci ndabasabe muyashire hamwe biriko birancanganya cyangwa muyacishe kuri bombeti mwabana mukura kadege mbiriza kugira do supporting bombeti ya shida byo bintu mvuze ati mwabana mwe muze muravuga muti kura kadege tumukomera amashije mu wa bombeti mwabana mwe numane bameviza ndagahora ngo bwe murafite ijambo rya kabiri indamukanyo ndagomba babwire nimba hari ikintu abarundi babazi ko ku isi yose ukungene baramukanya n'umutima mwiza ushaka umurundi ariko arakuramutsa umvuye ntari bivram afise umutima mwiza uzibona gutya ni sawa uzi neza muhira barakomeye arakubaza n'ingene muhira bameze papa yarakize ego aho ni kongo mu Rwanda naho umengo bariko barafyina bariko baramukanya umengo bariko barafyina uzibona bite vyawe uraho natwe ni bonsi tandis que mu Bushinwa bariko bararamukanya umengo bamana amatati y'amatongo ndagamura mu umva murahura gutya tubona raje chongwe xingwa美国是一代家想想你讲我什么名字我是不同地点的你好mufiki mu Buhindi naho mukuramukanya mu gusuma mu kwigisha bararirimba mujya mu papa wa Bobeti bafate ko ari umuhindi aragiye kubwira abana biwe kura kadege abivuga nk'umuhindi mugabo abivuga aririmba birimara bijumara birimara teke baram tapu birijabda pundarumba hey umwana wa mbere aramuhejeje umugore washaza miri hara mwana barapona kadege miri maji bina kadege yakomeneza ayo maji yakomeye This is Buja Night Comedy. kandi karatwega ayo umuntu atwenguka ashobora na banki yuguriyemo konti ndazibabwira fena kopa yes ni bon kuramukanya ndabankubajije abarundi genda mukanya yacu ni ya bien Jean uriko aramutsa umuntu shiramo umutima nk'umurundi sivyo ijambo rya gatatu filme ku muryango filme abantu bakunda filme mukomera amashi bwenda bibona reka ndababwira ugiye ku muryango w'inzu ukumviriza filme abana bariko bararaba urashobora kumenya icyo abavyeyi biwe bakora utaramenya no muntu aratwenze nkati yabibona neza nukuvuga uraje ku muryango sinzu yiwanyu wewe uri kurarengana ukumviriza neza urashobora kuvuga ati aba bana abavyeyi babo bakora ibi ngobu uraje gutya urumvirije ukaza wumva ibintu ngo hiza forcément bana abavyeyi bano bana fata birirwa baragwana muhira cyane n'abakarateka cyangwa bakina jido kumva ko byoroshye kumenya wumvirije naho ukumva muri filime ariko bararaba ukumva abavyeyi n'abasoda ndakunda yitwe tugirana na public mubirikana vuga n'abasoda turumva ko abavyeyi bone bajeshi nivyo nkunda ofete rero birashobora gushika wumvirije filme
ukumva ibintu by'amavoyere. Voyere murazizi? Yes. Ushawumva nk'abavyeyi arabarimyi mwamasepu mwaba mwashibagire kaka mwaba kinakadeke ingaheze gutwenga tubana arahejeje nuko muravyumva filme muraba ukwiyumvira ku babanyi banyu tubandanye ijambo rya kane umwana yirabura. erega hariyo amablage bidakenewe ko dukina iyo nyine utero yumva je ndibuka ncirabura niwumva yere mwaba nane niyirabura nkanje none nagoma ndababwire igikomere ca mbere mfise mu buzima ni umunsi haza umuzungu muri eglise wacu narababaye ku mutima. Iyi ni true story kandi nje ndababwira no munsi ndashavuye nicyo gituma mubona mfise morale nyinshi jiyo nshavuye numva ibintu vyambabaje. Muri eglise haza akana k'akazungu karatembera imbere wenda bivuga mu gifaransa mana il avait se joue dans la bain karakina imbere nta kibazo cari kihari ukabona ko pasteur araryohewe kubona akana k'akazungu muri eglise agashasoma ijambo ry'Imana mu kirundi. Mugenzi wawe asa n'Imana ngo Yesu aravuga ngo reka mu bana banyegere kubera iki ariko wakina akazungu imbere mama donne la viande et après c'est midi muri korali bagashaka baririmba indirimbo zijyanye n'umunezero w'umwana w'umuzungu girant qu'ils ont l'enseignement coco et que non qu'ils ont aïwo kumva ko muyizi namwe je ku mutima nkavuga ni kameme nivyo akana k'akazungu ni vya bien sivyo naguma ndababwire akana k'akazungu kavuyeyo haciye haza urwana rw'urumejo rwirabura derere ruraza bafite n'ukuntu batambuka umengo ni y'amadayimoni nababwira kaje karagira gutyo wa ndagucumita. Pasteur acarahindura aho yari karasoma acasoma ngo Yuda ariyahura. Pasteur none Yuda yiyahuye kubera haca umwana yirabura pati yahuye hari umwana w'umuzungu. Numva muri korale barahindura indirimbo bariko bararirimba Shetani uragowe uhonyowe na rozari nyeranda urago abana babandi wagaguranikagura Shetani uragowe abiyerekera mana babana babandi wiri urasambanya Cendi yumvira umwana w'imyaka 3 ariko asambana nani birambabaza ça me fait mal. Ça c'est du racisme. Igoni vangura sivyo y'amabara non si haje umuzungu vuga neza sivyo haje umwirabure c'est la même chose sivyo none why tuvangura tubare yashavuye kubaheda urabona tubandanye gatanu ukubise umwana buja. Mwumvise ko bagarukanye tugukubitana mwaba era mu bintu bya mbere binyohera mu bana b'abazungu sinzi ko binyohera canke namwe byo baryohera burya abana b'abazungu kubera ibintu bya droit de l'enfant amategeko agenga abana bageze kuri level nini cyane gose niba ucumbura byarashitse ukuvuga ngo umwana naba yakoze ikosa ringana gute nuva kumukubita gushatse kubera iki bafise uburenganzira peut-être ufuma umuhana kumubwira ati nivyo mimi mu gatondo wanyoye icyayi n'umurete ejo uzonga umurete gusa je ni gihano bana kufata ukakubita mu gahanga ukamenya wafashe isato nukuvuga iki hanze umwana umukubisa ngaho ibujumbura ni ibintu byiza cyane gose akanuraza kakoze ikosa ikofe kubera ya mategeko kayazi uzibona kakuravye gutya mubise none article 28
3 millions d'amende 25 millions uriho ugeze mu gashi 2 ans zo mu gashi tuzokugemurira sawa merci beaucoup umwana arababaye mugabo ntaco ashwanyemo acagira iki acagenda twebwe ruguru pimo ko bita umwana mufate umuratsure urupasi ka uzibona umwana agize gutya subira inkore ko wamasewe agaca kubwira ingore zose yagize akiri muto uciye unyibutse ingene mama bamugonze wamasewe subira inkoreko ataduza agapira gutya ukabona ibintu mengo nimbaho zibiri gutya je nivyo ntariye shaje ngarokwica problem ngahetse gutwenga jengira baramukubise nibara rya mwana gakora ngo ijambo rya gatandatu gutwara inda imbere yuko nkina ino black ndakeneye kubaza hari umuntu amaze gufata ku nguvu umukobwa ngaha barahari mukiriza urutoke polisi yarabiciko oya mahinduka hari utabizi gantutse ijya inspiration yo kwanduka amamemesi waje ngiva hehe nagoma ndababaze mahinduka abantu mufata ku nguvu abakobwa ujya mwete uvahe eske mu gatondo uzi kuza gufata umuntu ku nguvu sambiri urabitegura uraja ahantu ukagira pompaje 1 2 3 za guca ndamubona kininyegeza mu gisaka ndamukanga cenza buke ndamufata nambikiza amaguru cendindira gato nsanga turavukana petit sere wewe ukukora iki ngaha wamasewe wewe gutanga uca amasaka ukomera abashaba bafata ku nguvu abakobwa ukora komera amashaba abantu bafata ku nguvu abakobwa umviriza rero waso agiye warangije wari wasomye ijambo rya nyumiriye gutwarinda nagomba ndababwire jewe sinzi kumwe muravye film mushira mu mutima wanyu wose je twandara la film c'est pourquoi j'adore regarder le film étant seul DJ nyeri dans ma chambre d'accord hanze umwana twayinda kubera ukuntu aganira n'abavyeyi biwe ibintu bya sexualité baravugana na mama nuri papa mwamvyaye gute tu vois barabitera kinkuru umwana akabaza mama mbega bya bintu ariko ndabona biko byanyuka ari biki umwana umuvyeyi akabwira umwana ati akena ama yaourt sivyo bakabivugana umwana twayinda nta kibazo na kimwe ku muvyeyi kubera iki ni surprise niyo umukobwa atwaye inda hanze ayijanye muhira agenda nk'umuntu atwaye surprise araza avuye ku ishuri arabiti ko afise inda aje guha surprise abavyeyi biwe araza gutya mama wiwe arazi umwana normalement ariko ko mamaje mama arazi yuko umwana mu kudodora yahora agira gutya ajagira mama kuva ari ikintu nyene nyikiriga kiraza urabibona mama ajagira iki aca yinyegeza musi y'imeza kugira bakine kashikashi uyu mwana ajagira iki mama munyuma akinjira gutya mama je sais où tu es maman umwana akarondera mama acaca inyuma gutya agaca amukora kuri wifi umwana agashaka ngo maman tu m'as fait peur urabibona baca bakina sene rero maman devine quoi j'ai une surprise pour toi mama shaza oh my god umwana shagira maman devine mama aca devina baryamanye n'umuhungu agakobwa wasomanye n'umuhungu umva ariko aregereza arrête s'il te plaît dis-moi umwana rero abivuga d'une façon officielle maman je suis enceinte uyu mumama rero
nashoka mwera baryohewe aca abanza kugira iki kwigirisha bébé t'as dit quoi mais qu'est-ce que tu fais là je suis heureux félicitations hariya batama indambo z'abazungu je suis fier de toi This is Buja Night Comedy. aca atora telefone agaca telefona umugabo wiwe salut mon cœur tu vas pas le croire notre enfant est enceinte papa ari mu Burusiya kumwe na ambasaderi w'Ubudagi aca atora telefone pardon notre fille est enceinte aca afata indege direct agaca yinjira mu muryango yinjira ari Michael Jackson notre fille est enceinte notre fille oh notre fille notre fille France 24 na RTNB déjà dit Koroka. Bonsoir chers auditeurs auditrices, la fille de Mathias est enceinte, c'est la fête, on doit fêter, applaudissez pour vous. Ah, c'est bien. Nous vous signalons que c'est pas la première fois qu'elle tombe enceinte et à chaque fois qu'elle vient, elle fait maman, je suis enceinte. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. C'était Kim Kiwi, comédien.